Ndabaramutse abandi ndabaha mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agizwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru aba yibanda cane cane ko aba ari kuvugwa ku gateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa mu makungu ndetse n'ayandi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Twabateguriye amakuru menshi atandukanye, wowe ico usabwa ni ugupyonda kuri sabone cankwe subscribe kugira ngo ko ducijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nayo. Tutatevye rero amakuru yacu tatangurire kuri no nkuru y'umubabaro iriko iravugwa mu ntara ya Cibitoki aho ubwicanyi bwimonogoje. Haratowe ikiziga c'umuntu w'imyaka iri muri 60 ku nkombe za Rusizi, imbonerakure zikekwa ko arizo zamwishe. Ico kiziga c'umugabo catowe n'abasoda bariko barakizura ku rubibi rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku mutumba wa Mparambo ya mbere muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoki, buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu bahegereye bavuga ko bafise amakenga kubera ko ubwicanyi bwabaye ndansi muri ino minsi. Musitanteri aremeza ayo makuru agasaba ko haba amatohoza yimbitse. Haratowe ikiziga c'umuntu w'umugabo afise imyaka yababa 60 ku nkombe za Rusizi ku musozi wa Mparambo ya mbere ku muhingamo kuri uyu wa kane. Amakuru duhabwa n'abajejwe umutekano avuga ko umuhisi yari asanzwe aba muri Kongo hari haheze imyaka myinshi. Yari afise amafaranga menshi baca babanza kumukerera imbere yo kuyamutwara. Mu gipolisi co mu Cibitoki bikeka cane imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD ko aribo bishe uwo mugabo asize abana 8. Imbonerakure zibiri zamaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza. Bari mu rugendo rumwe n'uwo yishwe bava i Ruvungi muri Kongo, bivugwa n'uwegereye iyo dosiye. Uko iminsi ihera niko ibiziga bigwira kubera ko ubwicanyi bwabaye bwinshi ku Rusizi. Musitanteri n'abanyagihugu twavuganye basaba ko haba amatohoza yimbitse kandi habe ugukorana neza n'abategetsi bo muri Kongo kugira ngo bacunge neza umutekano w'ingenzi. Ico kiziga kimaze gutorwa, abajejwe intwaro na bene uwo muntu baciye bumvikana ko bomuhamba ubwo nyine kubera ko ikiziga cariko kirononekara. Gilbert Manirakiza asaba abanyagihugu kudoma urutoki ku bicanyi kugira ngo bahanwe n'ubutungane. Amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu na EPNUD bafashe ingingo yo gufata ibintu mu minwe. Leta y'u Burundi irashimishwa n'imfashanyo y'igisata ca ONU kijejwe iterambere PNUD. Ni ivyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu kuri uyu wa kane. Martin Niteretse abitangaje inyuma y'umubonano n'abaserukira PNUD hamwe n'abategetsi bo muri ubwo bushikiranganji bajejwe imigambi ifashwe mu mugongo na PNUD. Inyuma y'inama y'umwiherero, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko imfashanyo ku migambi itandukanye ifise intumbero yo gushira mu ngiro amahingiro ya leta. Rero mu ntumbero yo kubishirako, umushikiranganji Martin Niteretse yipfuza ko ibice byose vyitaho gusumba kandi bikorere mu runani mu ntumbero yo gushika kw'iterambere rirama ryipfuzwa. Nubwo biri uko, nubwo yoba imigambi yakozwe neza, harabayemwo amakosa azogenda arahuburwa buke buke. Niko vyemejwe na Niteretse ariko adatomoye ayo makosa ayo ariyo. Abari bitabiriye ico kiganiro bemeranije kwama bagira amanama yo kwirimbura buri kwezi
kubw'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Ibikorwa byo kuja ku rubuga bizokwama bitunganijwe mu ntumbero yo kwirinda kwizera ibiri mu vyegeranyo bishobora kuba bihengamye, niko vyavuzwe n'umushikiranganji Martin Niyiteretse. Umugambi wo gushira ibintu bimwe bimwe ku buhinga bwa none ufashwe mu mugongo na PNUD uri mu vyiza vyamenyeshejwe. Gushira ku buhinga bwa none inyandiko ndangamuntu byaramaze gutangura mu makomine 11 y'akarorero, ariko bikazobandanya mu yandi makomine y'igihugu nk'uko vyamenyeshejwe n'umushikiranganji Martin Niyiteretse. Ariko itangwa ry'ikarata ndangamuntu igezweho risaba ko habanza kubaho itegeko ryo gukinga ryamaze gutegurwa kugira ngo ryemezwe mu minsi iri imbere, niko yatangaje. Amakuru yacu tuyasozerere kuri no nkuru nayo iri kuvuga Mwaro, aho abanyagihugu bariko baratabaza umushikiranganji wa mbere Niyiteretse Martin ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Nijoro abanyonga amakamyo bunguruza amakara baratwandikiye bigira umukuru w'igipolisi mu ntara ya Mwaro. Colonel de Police Dominique Hakizimana yadukana amabariyeri mw'ijoro mu bibanza bitarekuriwemo mu ntumbero yo kurya amahera y'abadandaza. Aho nijoro yari yasize abariyeri ahitwa Nyakararo, kandi itegeko ry'umugenduzi mukuru w'igipolisi ryarafuse iyo bariyeri. Ikamyo yose yaraye ihaciye ayirihishije amafaranga ibihumbi 50 by'amarundi. Umunyagihugu yanditse ati: amahoro neza, nagomba mudutangire aya makuru ku bintu bibera i Nyakararo. Byabaye uno munsi mw'ijoro nka 2 z'ijoro, aho komisariya provinsi wa Mwaro yatangira imodoka yose ikavaho uko itanze igiturire c'ibihumbi 50 by'amarundi. Ibyo bintu byambabaje cane mu gihe bariyeri y'Inyakararo bayikuye, ariko uwo komisariya ari kumwe n'abapolisi bamucungera akaza kutwiba ijoro. Nagomba mu bidutangire kumbure bamushikiranganji w'umutekano na presidenti wacu Evariste Ndayishimiye bigahagarara ibyo kwiba imodoka zipakiye amakara. Abonye imodoka ipakiye amakara yagenda isize ibihumbi 50 by'amarundi, araza kwirabisha impapuro kugira atwibe. Akunda kuza hegereje wikendi nko kuwa 4 canke kuwa 5, aragufata akakwaka dokima z'imodoka, azigusubiza umuhaye ibihumbi 50 by'amarundi atagira igitanzi, kandi abikoze iminsi myinshi. Hari igihe yiruka ku modoka ipakiye amakara, hari n'igihe yirutse ku modoka ipakiye amakara ica iseka n'iyindi modoka. Igihe bagabanya amabariyeri yaramaze iminsi ataza, none ubu yagarutse, kandi aza mw'ijoro kugira atwibe atamutegetsi arengana ngo amubone. Ibi bintu birateye isoni kumva uwujejwe igipolisi mu ntara avugwa mu busuma bweruye. Umushikiranganji Martin Niyiteretse n'umugenduzi mukuru w'igipolisi barakwiriye gufata mu minwe ico kibazo. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndabibutsa wowe utaravyonda kuri sabone ko wavyondaho kugira ngo ko ducijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Kandi kanya kari buze andi makuru turi kubatunganiriza, wowe icyo usabwa nta kindi uretse guvyonda kuri sabone kugira ngo ko ducijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.